Nitwa Nzisabira Adelaide. Rero jewe ico nashaka kuvuga muri ubwo busandugu bwo gushikiriza ivyiyumviro. Mu bisanzwe abanyagihugu ntibaramenya ko bashikiriza ibyiza, bazi ko hari gushirayo amakosa gusa y'abantu, ariko sivyo. Twese bashiramwo ibyakozwe neza, byo bashaka ko bitera imbere gusumba. Ego je nico nashaka gushikiriza abangize nk'ikibire. Jewe nitwa Ngendakuriyo Raphael, nkaba ndumwe nk'umujene w'umushomeri. Rero agasandugu ko gushikirizamwo ivyiyumviro, tukivyumva tukinabibona, twabona yuko ari nk'inyishu ku batagira aho bavugira, na cane cane mu kuvuga ibintu bitaba bimeze neza ku bijanye n'indongozi. Ariko siko vyahavuye dusanga bigenda. Turamutse dushikirije iciyumviro, kumbure ico ciyumviro kiraba umwe aza kubitabura, ari waza kubisoma, nta kintu giheza ngo kivemwo, ngo gihinduke. Naho hantu haba hari ubusandugu, kuko haba habona, biratera amakenga, kubera ko ivyo uza kuvuga biba biraba wa wundi, naho nyene biraheza byorohereze twebwe dushikirize ivyiyumviro. Nk'intererano, burya busandugu ubwa mbere na mbere bwoja ahantu hihishije ariko hakingiwe, niho umuntu yosanga ivyumviro byoroha ukuntu abizikiriza. Nitwa Niyakire Leoni, nkaba ndi mwishirahamwe bakenyezi gira umwete. Utwo dusandugu two gushikiza ivyiyumviro batodushira mu Kirundi, kuko aho tutubona henshi turi mu Gifaransa. Umuntu rero atizi Igifaransa ntashobora kumenya n'icarico. Nitwa Edi Arakad. Ngaha muri zone Jenda tumvise ko hari ubuwate bwinshi, ubwo busandugu bwo gushira gutereramwe ivyiyumviro buri henshi. Ahubwo vyo mbona jewe nuko bobugwizana cyane cyane ku mazone, kandi burafasha cyane. Tugerageje kuraba umuntu iyo afise iciyumviro aterera, bidaciye ku muyobozi ugacisha muri ako gasandugu, biroroha cyane kuko nta muntu aheza mubone nabi, kuko yoba amureze mu maso mu yandi canke ngo amugirire ishari. Je nitwa Bigirimana Joris. Cyo nari yivise cyari nk'igisabo. Okuri nk'utwo dusandugu tw'ivyiyumviro, nko ku mashuri y'indero, utwo dusandugu nta turiho. Urashobora nko kuba ufise nk'ikibazo nko ku mudiregiteri canke nko kumwigisha. Twagomba rero nko gusaba nk'abajejwe nk'indero nk'utwo dusandugu badushireho, kandi bageze no kudusoma bagahindura ubudusoma. Twari mu kiganiro inkingi, dushimire cyane abo twari kumwe, twari twatumiye. Turabashimiye cyane, mwakoze kutwitaba. Abariko baradukurikirana inyuma batereye ivyiyumviro bikenewe cyane, turabashimiye. Hama na mugenzi wanje ndamushimiye. Tugire ko tunabibutsa yuko kino kiganiro bashobora gikurikirana hehe, kuri Jimbere Magazine ndetse no kuri Kazoza FM. Hano bishaza biduga wembaza no zurwamo twigire harageze. Zantumye ko zantumagije, zantumye ko amagambure yinkagwa kana kinka karashonje. Erega ikibabaje umwungere kimutura mu ntara tabaye basha. Jumwe kuri mu ruzubu hore busasi biganza kwijuru mariza namaza zikanda abamarira kuzura amasoba. Havyuka nazijana mu barima ntibamare bamwe baziciriza nyina gikayira musabo ko bazicirije nyina amwungere waburanze nkaburagira. Tambuka twigire ibitamo bitamiza amazi nkuru n'umukondo rwakana rw'amakombi nkaziriwe kwicara miyaga. Yoho icumi nka conja nabasha.